Bakunzi babiraba TV mumeze neza, nipfurije umugoroba mwiza abakunzi bose babiraba TV n'igitondo ciza ku muntu wari wese ashobora kubona ikiganiro ku munsi w'agatondo. Izi saa turi mu masaha y'ijoro, aho twari twafatiriwe gatoyi kumbura muratwihanganira. Ubu munsi dukoze ikiganiro dutevye, nje gukora kino kiganiro ndabazaniye reaction yaraye ibaye ku kiganiro cabaye gikozwe na ambasaderi w'u Burundi mu gihugu c'Ububirigi. Muri iyi ndwi hari ikiganiro twabashikirije aho ambasaderi w'Ububirigi mu Burundi yareka araganira n'umumenyeshamakuru wo mu kiganiro ca Main Switch, aramubaza ati mbega ikijanye n'u Burundi canke imigenderanire n'u Burundi ubona kimeze gute hagati y'u Rwanda n'u Burundi canke ku rwego mpuzamakungu, haba mu bihugu vya Buraya canke kw'isi yose. Umuvugizi kumbure canke umuambasaderi w'u Burundi mu gihugu c'Ububirigi no mu bihugu bimwe bimwe vya Buraya, mwarumvise yuko yamwishuye amubwira yuko kumbure ikibazo c'u Rwanda uretse yuko ngaha mu Burundi kiduhangayikishije, ati nabo nyene bahora bakigiramwo uruhara mu gisigurira abanyaburaya, babasigurira ukuntu kumbure u Rwanda rukomeje guhungabanya umutekano muri aka karere k'ibi biyaga binini, aho yakarasigura avuga ati uko biri kose ibihugu vya Buraya bitezwa kugira uruhara mw'ihagarikwa bw'ivyo bikorwa vy'igihugu c'u Rwanda, hama abanyaburaya bakarufatira ibihano canke naho bibaye ngombwa kumbure bibaye vyoshoboka n'ubutegetsi bwabo bukagira gute bugakugwaho. Nimwumvirize twabashikije ico kiganiro ku munsi w'ejo, aho ambasaderi yakabisigura neza. Sinzi nshobora kutabisigura neza nk'uko yabivuze, ariko yarabivuze. Baramubajije bati mbega ambasaderi, wewe ku ruhande rw'iwawe uriko uritegereza ibibazo kumbure u Rwanda ruteza muri aka karere canke uriko uraraba ingaruka bifise, ubibona gute? Mbemwe muvyitwaramo gute iyo muri hariya mu guserukira u Burundi mu manama ya Union Européenne, bigenda gute? Bo kumbure ishobora kudasubiramwo amajambo neza nk'uko yavuze, ariko nimwumvirize ico yavuze ko aya majambo. Ikibazo rero si ico kiganiro ambasaderi kumbure yakoze yishura ko umumenyesha amakuru amubwira kumbure inyifato canke ingene ikibazo c'u Rwanda coba kibonwa ku rwego mpuzamakungu na cane cane mu bihugu vy'ubumwe bwa Buraya, ahubwo abanyarwanda baciye batarukira uno munsi nabo ku social media yabo batangura kuvuza aya maborogo yabo nk'uko basanzwe babigira, baboroga bavuga yuko kumbura igihugu c'u Burundi gifise imigambi mibi ku gihugu cabo, ariko bakibagiza yuko kuva kuri umuhisi Nkurunziza yamye abasigura babwira bati ikibazo c'u Burundi n'u Rwanda uko coba kimeze kose, ati twebwe mu Burundi, Uburundi uko bwubatse n'imico y'ikirundi ukuntu bwubatse, ati neza na neza twamenyesha yuko kumbure ati Uburundi ntibutera, ariko Uburundi iyo butewe burivuna kandi bwivuna neza. Ati rero iyo filozofi ntibariko barayitahura bobo, mu gihe basanzwe bafise filozofi yabo bobo ivuga yuko igihugu cabo kidaterwa ahubwo gitera. Bo tutabicishije amajambo, reka mwumvirize kumbure ingene ico abanyarwanda nabo baciye bakivugako. Umumenyeshamakuru yariko arasubizamwo rya jambo twaba turababwira ryavuzwe n'ambasaderi w'Uburundi. U Rwanda rwahonyanze amaze kuvuga ngo agenge imbibi ubwigenge bw'ibihugu, ico cya souverainité nationale. Kumva ko u Rwanda rwoterwa n'abagomba kugwiyamiza kuri izo ngwano rufatira mu karere, ikibazo cyo bakiri ubu rero bazoterwa. None b'abanyarwanda bahunga 1996 baba bakicwa, abandi mwumve muvyumvirize neza. Aha umumenyeshamakuru yatanguye amubaza ati
mbere mwumvirize bayatavuga ngo n'abatutsi mu Rwanda kugira ngo mutembagaze ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame cy'u Rwanda urayivuga kwiki urakoze cyane none wewe mesha bakora koze ikibazo uravye imburika n'akajagari karamu karere gatemba n'igihugu cy'u Rwanda aho u Rwanda rwahonyanze amaze kuduza bavuga agenge imbibi ubwigenge bw'igihugu icyo cya sovereignty nationale kumva ko Rwanda rwoterwa n'abagomba kubiyamiza kuri izo ngwano rukatira mu karere kitaraza cyubakira n'ubu rero bazoterwa none b'abanyarwanda bahunga 1996 ati yaramusiguriye ati yamubaje ati mbega bwana ambasaderi uriko uraraba ikibazo cy'u Rwanda ukibona gute ku kijanye nuko Burundi bwotera u Rwanda ambasaderi atakurya umuntu yamubwije ukuri atabintu by'amadiplomasi kumbure y'inyobere yibarashiramo yamubwije ko yavuga ati ugiye kuraba inyifato y'iki gihugu kibanye cyacu n'ukuri kabisa ukuntu kidurumbanya ibihugu bibaye n'aka karere ati uwo gitera ntiyo bakoze iki amakosa ati ugiye kuraba n'ibyo bakora wumvize ibyo bakora niyo kubaza igihugu cyabo kugeza kwiherezo akajagari karahambye muri Kongo n'ubundi bari gutabara no gufasha bizohera ivyo byo nibaza ko Abanyarwanda ku bibi byinshi byakozwe na leta yaho ngo kwitegura yuko bashobora guterwa nabo birukanye b'Abanyarwanda ariko atari Burundi kuko Burundi ntibutera buraterwa ariko butewe ivuna kandi bishimishije Burundi abo bantu baragiye butera buraterwa ariko butewe bizuna bavuga ibyo bintu basakira abo bandi bagize Abanyarwanda baba batavuga rumwe na leta y'u Rwanda nabo n'impuzu bubiri basakira bose n'abasakira indaro abo bantu bavuga ibyo bintu baremenda yarabeje banabeshera twebwe jewe ambasaderi n'abandi barundi bazava basanga baza nk'abantu bicaye ku ishami ry'igiti agicayeko iyo rimaze gukoroka ashobora gutangaza agakoko ntibabone umuntu ahoze ngo nta bikorwa biriko birakorwa bose turazi aho baba amadrese yabo turayazi turakora ibikorwa byabo aza mu bibiri bagana mu nama aha mu karere kabo iki kiganiro twagibashikirije cyose mwaracumbirije abatacumbise mugende mu biganiro biri haruguru twarakibashikirije reka rero kumbure tuce twumviriza ingene abavuzwe muri kiganiro icyo nabo baciye babivugako twagiye kubikemura muri ubu buzima kubera ko mbizi ko mu gutangira ikiganiro iyi mvugo wayumvishije abantu ndi gushaka noneho kugenda nyisesengura yumva agace ku gace wowe hari uburyo wabitwaye mu buryo buri direct cyane hano hari ibintu bibiri bikomeye maze kuvanamo ahambere umunyamakuru yamubajije byo kuba yakira abarwanya ubuyobozi bw'u Rwanda kugira ngo babe batira u Rwanda bakureho ubutegetsi bwa Perezida Kagame abanza guseka kwa kundi yanseka cyane rwose aherayo wenda impamvu ntabwo ziba zisa ariko igitwenge nk'iki kiba kirimo ibintu one
bishobora kuba agasuzuguro k'umuntu mubajije ubusa, sibyo? Akabiseka wenda nyine ibi bintu utakabaye umbaza. Icya kabiri, hari igihe biba ari ukunyega, nabo bataka se, nabo bataka. Sinzi yuko kumbure nuba ndakizi neza, kuba utagitahura bavuze kunyega, abashatse kuvuga nko kubisuzugura, kubitesha agaciro. Iki kibazo kiri serious, birimo message weba yo gusuzugura cyangwa se kunyega, sibyo? No kuvuga ati nabo se bataka. Harimo ikintu cya kabiri hano. Aravuga ko u Rwanda ari nyirabayazana w'ibibazo byose byugariza akarere. U Rwanda ararushinja iki? Kuba nyirabayazana. Muri uko gushinja u Rwanda kuba nyirabayazana, arasanga rudakwiriye gutaka, no kuvuga ngo n'uwarutera ntiyabakosheje sofa. Aho tugeze ni ku isegonda rya 28 kuri video y'iminota 2 n'amasegonda 33. Ntabwo ari ahakana. Abanyarwanda ubundi bizatera cyane gatandatu bakicwa abandi bakavugwa nabi, mwemeye ko bazohe gucabo kugeza kwihereza. Aravuga ngo b'Abanyarwanda bahunze muri 96, mwumva ko bazahunga kugeza ku iherezo. Nkurikire, muri 96 hari iki? Ni ibihe by'ivuka rya Arire, ariyo yaje kuba FDLR, sibyo? Ni ibihe bibanziriza intambara z'abacengezi, ni nabyo bihe bishyira gutera Kongo mu bihe by'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko Kukungu Bendo Azabanga, gucyura impunzi n'ibindi bikorwa bifitanye byaje guhurira n'intambara ya mbere ya Kongo, sibyo? Ntabwo ari kuvuga Abanyarwanda bahunze muri 59, oya, ntabwo avuga bahunze muri 94 mu bihe bya jenoside yakorewe Abatutsi. Aravuga Abanyarwanda bo muri gufasha bizohera. Iyo tuvuze ko Abanyarwanda ku byinshi byakozwe na leta yaho, ukwitegura yuko bashobora guterwa nabo birukanye Abanyarwanda, ariko twavuga. Aravuga ngo Abanyarwanda ku bibi byinshi bakoze bashobora guterwa nabo birukanye atari Uburundi. Ntabwo abo u Rwanda rwirukanye ni bandi. Ugiye gushakisha kure ukamunguruka mu nguni zose, abantu bavuga ni FDLR. Urabyemera? FDLR u Rwanda ruyishinja kugira ubufatanye n'Uburundi. We ntavuga ko Uburundi buzatera u Rwanda. Muri aka karere nujya kureba buri gihugu, n'ubundi nta gihugu muri aka karere kijya gipfa gutera ikindi. Oya, muri aka karere uba ufite abandi bantu bo muri icyo gihugu bari butere, abo bakabagira support. Wabyumvise ati muri aka karere nta gihugu na kimwe cigera gitera ikindi, ahubwo iyo igihugu kiza gutera ikindi kirondera abantu baba arabico gihugu canke bari muri ico gihugu nyene, akaba aribo batera, hanyuma ico gihugu cashaka gutera kikagira gute, kikabaha support, agira atange uburorero bwumvikana. Kandi n'u Rwanda aza kuruvugamo. Uwo mugabo je ndamukunda cyane, rimwe na rimwe arakoresha ukuri, akavuga ibintu bya nyavyo pana babandi basopye usanga babesha. Ubugande avuye Tanzania, Nobote yaravuye Tanzania, bari bafite intambara z'abacengezi, nabyo bihe bishyira gutera Kongo mu bihe by'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko Kukungu Bendo Azabanga, gucyura impunzi n'ibindi bikorwa bifitanye byaje guhurira n'intambara ya mbere ya Kongo, sibyo? Ntabwo ari kuvuga Abanyarwanda bahunze muri 59, oya, ntabwo avuga bahunze muri 94 mu bihe bya jenoside yakorewe Abatutsi. Aravuga Abanyarwanda
gufasha bizohera ivyo byo neza ko Abanyarwanda ku bintu byinshi byakozwe na leta yaho ukwitegura yuko bashobora guterwa nabo birukanye Abanyarwanda ariko turavuga aravuga ngo Abanyarwanda ku bibi byinshi bakoze bashobora guterwa nabo birukanye atari Uburundi. Ntabwo abo Rwanda rwirukanye ni bandi. Ugiye gushakisha kure ukaruguruka mu nguni zose abantu bavuga ni FDL. Urabyemera? Uburundi we ntavuga ko Uburundi buzatera u Rwanda. Muri aka karere nujya kureba buri gihugu, n'ubundi nta gihugu muri aka karere kijya gipfa gutera ikindi. Oya, muri aka karere uba ufite abandi bantu bo muri icyo gihugu bari butere abo bakabagira support. Museveni yateye Ubugande avuye Tanzania, naho Bote yaravuye Tanzania, bari bafite apui ya Tanzania, ntabwo Tanzania yateye Ubuganda asaje. FDL itera u Rwanda ivuye muri Congo ifite support ya FARDC, ariko FARDC nta gitera irigamba ku butaka bw'u Rwanda nari. U Rwanda mu ntambara ya mbere rujya muri Congo rwari inyuma ya AFDA, bari basangiye umwanzi narwo rufite ibibazo, ariko rwo ntabwo rwigeze automatically kugira gutyo. Watariko u Rwanda nta rubyitege ruzaterwa. None se ruzaterwa nta support rufite y'u Burundi, ariho havugwa leva evieza ba FDL bayobozi bakuru bamwe bavuga ati n'undi umugambi wa Amerika wo kwisenya nungamuka ubayeho niho bazagungira. Ariho havugwa iyo mikoranire n'Ububirigi nabwo buvugwa mu gutera u Rwanda. Ariho havugwa kuki Uburundi bwo butazaba. Uburundi bufite ibyo bupfa n'u Rwanda, sibyo? Bushinja u Rwanda gucumbikira abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi, u Rwanda rukabimana ngo bajya imbere y'ubutabera. Rushinja u Rwanda kuba rwari inyuma ya kudeta yapfubye muri 2015. Barapfa ibibazo bitandukanye byo muri Congo, ndetse na perezida w'u Burundi ku itariki 21 z'ukwa mbere muri 2024 yarabivuze ku byo mugambi wo guhirika ubuyobozi bw'u Rwanda. None se niba umuhungu wa Juvenal Habyarimana, Jean-Luc Habyarimana, azi Burundi free kandi avugwa muri iyo migambi, we ntabwo ndabona video yabyemeza ko abishaka. N'uyindusha zayimye, sibyo? Ariko ni umuntu woroherwa cyane no gusura abantu babanzi b'u Rwanda cyangwa babanzi b'ubuyobozi bw'u Rwanda, kandi akakirizwa amaboko yombi, amata y'abashyitsi. Arahisanga abantu bituma no kumurinkinga niyo migambi babihari akavugwa nabo. None we akavuga ko u Rwanda Burundi butazaba buri muri ibyo bintu. Ariko what is obvious hari cyazi Uburundi ntibutera buraterwa, ariko iyo butewe burimvuna. Burya bitandukanye n'u Rwanda. Ubwo Burundi n'Abanyarwanda ari abavandimwe. Filozofi y'u Rwanda ivuga ko u Rwanda rudaterwa ahubwo rutera. Filozofi y'u Burundi ivuga ko Burundi budatera buraterwa, ariko bwaterwa bukivuna. Aha niho kuvuga ngo twe n'ubundi bijyanye no muri kamere yacu nta ntambara tuzashoza ku Rwanda, ariko u Rwanda niruyidushozaho kazaba kabaye. Na Evariste Ndayishimiye kuvuga ati intambara izocira herera aho yatanguriye. Barabizi guys, ntimubyumvise ko n'abanyiri bwabo babizi ati kazoba kabaye, uzote intambara ku Burundi kazoba kabaye. Barabizi. Guys, ikiganiro ni kirekire kumbura ntitwocumbiza cyose, umwanya ni muto, nako ndaraba yuko byokunda yuko nokibashikiza cyose, ariko nsanze bitokunda. Ariko rero kumbure numva umengo nofata umwanya nkavuga kuri ibi bintu byuko usanga rimwe na rimwe bariko bararira iyo hagize umuntu abavuga ko biriza mu gihe bonyene aba ari bo baba bagize gute bakweze izindi nduru canke bikwegeye izi ntambara. Mugabo wageze yuko babakorera ko bagatanga kuvuza amaruru. Nk'ubu bariko barakoma induru bavuga ngo ambasaderi ngo w'u Burundi ngo ibintu yavuze ngo ntiyakoreshe ngo ntiyabaye ngo umunyamwuga canke ngo ntiyabikoze
ngo giprofessionnel ngo yavuze ngo nk'umusivile ngo kuko ngo asa n'uwemeje yuko Burundi ngo buzotera u Rwanda. Jewe ntaco norenza kukumbure abumvise ikiganiro baracumvise ingene ambasaderi yabisiguye, kandi ugiye kubiraba yasiguye ibintu bifise fact, ibintu byumvikana, nta mvugo zihinyitse yashizemo, ni ibintu umuntu uwo ari we wese ashobora gutahura aho yoba aherereye hose. Rero kumbure ikintu ababene wacu b'ababanyi baba bakigukora iyo bariko baragizwa yuko bakora amakosa canke n'amafuti, nibabe baraba kumbure inguvu za mbere banze bazishire mu kugira gute mu kwikebura, bagahindura ingendo, bakareka kugwana intambara zo kudefanda uruhande bahagazemo n'amakosa yabo, kuko ugiye kuraba urabona yuko naho bihagarara ko bavuga yuko kumbure ngo batera ngo ariko badategwa, urabona yuko ari abantu bafise ubwoba yuko by'ukuri ibintu byabo bazi neza yuko umwanya n'umwanya kabisa bishobora kuba yangarana. Jambo ca Apotre Mbaya ahaganiwe yavuze ati bicaye kuri bombe artedemo, kubera yuko ibyo bubatse byose byubakiye ku kinyoma. Rero kumbure akanya nikankundiye yuko kumbure ikiganiro tukigaruka ko cose kuko ni kirekire cyane, kumbure abo bishoboka mu kirondere mu kirabe mwumvirize ingene barize bakaboroga cyane bavuga ngo ambasaderi ngo yavuze ngo ibintu ngo atategerezwa kuvuga, ngo yavuze ngo ibiki n'ibiki. Nukuri jewe ndiko ndabikurikirana ibintu ambasaderi w'u Burundi yavuze, ni ibintu ubona yuko bisanzwe cyane ufatiye ku byo abene wacu b'Abanyarwanda bahora bavuga, ni ibintu bisanzwe kandi ni ibintu byumvikana umuntu ari we wese umutima yoshigikira, kuko cyambu ca wa mugabo niwe yavuga ati ibi ntawe uzovyemera yuko bizohoraho gutya imyaka yose. Okay guys, reka ndabasabe umwe wese mu cubahiro ciwe kabisa mugende mukoze subscribe, kora subscribe please, kugira ngo twubake channel niniya ikure, kumbure tuzoze mudutera umwete yo kuzoza turabashikiriza ibiganiro nk'ibi kabisa. Ndashaka yuko mubikorana ingufu, ubishoboye akore partage n'ahandi hantu hatandukanye kugira ngo kino kiganiro abandi bakibone, kumbure kugira ngo turabe yuko twodutura urubuga, hanyuma nanje ngira umwete wo kugira gute kuzo ndabarondera ibiganiro biri ku mwanya. Ndiko ndaraba ukuntu noshiramo ingufu kumbure mu isi imbere, ndashobora kuzogenda mpindura gahoro gahoro. Murabona yuko ibintu bitarahagarara neza, gusa mugabo mu minsi y'imbere kabisa munyitege yuko ibintu bizabipanze fresh. Hanyuma rero kumbure kabisa ukaba ukunze ibi biganiro nshikiriza, kora subscribe, hanyuma ufite no kora kukingiye ku buryo ikiganiro cyose nzohora nshirako uzoshaka kukibona ukongera ukagikurikirana. Jeme please, ubishoboye na commentaire nazo nyine zirakenerwa bagenzi, muze murandika amakomantere kumbure y'ibiganiro mbadiko ndabakorera, mumbwire eske mubibona gute, mubyumvira kwiki canke ni namwe mubibona gute, mubivuze kwiki. Ibyo byose mba nkeneye kubimenya kugira ngo menye ibyo niko ndakora ukuntu muri kumurabyakira n'ingene dushobora kuza turakorana, kuko nanjye umuntu ashobora gushiramo hashobora kubamo akaherere, mugabo tugiye turavugana ndashobora kubona kumbure ibyumviro byanyu namwe, nkabona kumbure nimba aho bisabwa yuko nkahindura. Abafise icyo kumbure baba bifuza kumbaza cyangwa intererano, inimero yanjye ya telefone ya WhatsApp murashobora kubisanga muri commentaire. Ciao ciao, mugire ibihe byiza.